Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi ba mu rukurikirana mu mpande z'isi ikaze mu makuru akwiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya muri amakuru yacu turabwira amakuru y'intambara iri kabuzi y'igihugu cya Ukraine n'Uburusiya ndetse muri amakuru turavuga avuga muri Amerika turabwira avuga mu Bushinwa ndetse n'ahandi muri amakuru nyine turabwira n'avuga ku mugabane wa Afurika akaze n'amakuru Tungiye kubaha ikaze tubisabira sabone cyangwa subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza amakuru yacu rero nkuko twari tubabwiye tugiye kuyatangura ku ntambara iri kwirahuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya tukaba tugeze rero mu kwezi kw'irindwi intambara itanguye ihuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya umuco w'Urusiya bwatanguje ku gihugu cya Ukraine bwise ngo special operation iyi special operation ikaba yatanguye itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 intambara rero kuva n'ico gihe none munsi ikaba ikibandanya ndetse rero ikaba atanasi nimwe ifise iboneka yuko intambara yoba igiye guhera bwavuba aho rero biboneka ko ku mpande zose baguma begenyeza umuriro ya igihugu cy'Uburusiya kiko kigerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo gitsinde ino ntambara mu gihe no ku ruhande rwa Ukraine igihugu cya Ukraine naco gihugu kiragerageza ibishoboka byose kugira ngo kirabe ko cyotsinda ino ntambara ngo wese rero ku ruhande rwiwe ariko akora uko ashoboye kose kugira ngo atsinde intambara igihugu cy'Uburusiya naco cyateye igihugu cya Ukraine kikaba kimaze kugenzura akarere kose ka Donbas region akarere ka Donbas region mu sange nako bagizwe n'intara zine zikuru akarere kose ka Donbas region nkuko twagiye tubivuga akaba hari bice 20% bigize igihugu cyose cy'igihugu cya Ukraine twese ko igihugu cya Ukraine ari igihugu kinini cyane kano gace kose ka Donbas region kakaba akangana n'ibihugu bitatu bya East Africa ufashe Burundi na Tanzania ugashirako no Uganda canke ugafata Uganda na Tanzania n'u Rwanda niko kano karere kose ka Donbas region muri rusange kangana urumva ko atari akarere gato cyane rero reka tubabwire ko intambara yifashe muri kano kanya kuvuga ngo intambara hariya mu burengerazuba bwa Ukraine intambara kandi rero iriko irabera hagati neza hari kivuko cha Odessa niho rero hariko habera imirwano ikomeye cyane gose hagati y'igisirikare cya Ukraine n'igisirikare cy'Urusiya aho rero abasirikare b'Urusiya bari mu karere ka hafi bari mu karere ka Donbas region mu karere ka Kherson aho rero bariko baragerageza hakuboneka ko bariko bashaka kwambuka akano karere ka Kherson twababwiye ko hura wambutse akarere ka Kherson kamaze gufatwa n'igisirikare cy'Urusiya ko ucushikira Odessa ndetse ukinjira hano muri Kharkiv rero iboneka rero ko abasirikare b'Urusiya bongereje ibitero byinshi cyane gose muri kariya karere kugira ngo abajabuke kano karere batere hano muri kano karere ka Odessa ndetse na Kharkiv ariko rero igisirikare cya Ukraine naco nyene rero kiriko kiraboneka ko muri kino gihe kiriko kirihagara ko kiriko kirakoresha ingubu zikomeye cyane gose cyane kubera ibigwanisho bikomeye cyane gose igihugu cya Ukraine giheruka guhabwa n'igihugu cya Amerika ndetse n'abasirikare benshi ba Ukraine baruka kugira imyemenyerezo mu Bwongereza ndetse no mu bindi bihugu by'Uburayi biboneka rero ko abasirikare ba Ukraine bariko bagera bavyifatamo neza muri kano karere kuko kano karere abasirikare b'Urusiya bakamazemo hafi indwi zibiri zose ariko ntibiyeshoboka ko bambuka kano karere ka Kherson rero igihugu cy'Urusiya no munsi cyateye amamisire menshi mu karere ka Odessa ndetse ayandi mamisire akabagwe mu karere kitwa Kremenchuk aho bivugwa ko abantu nibura ngo 8 bapfuye n'abandi bashika 20 barakomereka mu bitero byakozwe na misire igisirikare cy'Urusiya byakozwe uno munsi ahandi rero hariko habera ibitero nyene muri ubuno burengerazuba bw'Uburayi ni ahari ikigega c'amutara canke ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia nuclear power plant hariho ho biboneka ko byakomeye cyane gose igisirikare cya Ukraine cyashizemo ingufu nyinshi cyane gose hano hegire kino kigega kugira ngo gicirukane abasirikare bari muri kino kigega ndetse bikaboneka ko umugambi wo kwirukana abasirikare b'Urusiya bari hafi ya kino kigega ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia atari umugambi w'igisirikare ca Ukraine kuko kino kigega gikomeye cyane gose ndetse gifitiye runini cyane gose isi na cyane ko umuriro uva muri kano karere ugenda mu bihugu byinshi byo mu Burayi ndetse ubundi ukaba uja kive ku mugwa mukuru wa Ukraine ubundi ukagaruka mu karere ka Donbas region kose rero umuriro rero ukaba ari mwinshi cyane gose uri mu gihugu ca Ukraine ndetse kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant akaba ari cyo kigega kinini cyane gose c'amatara kurusha ibindi bigega byose ibihugu bya Buraya bifise rero kuvuga ko gitanga umuriro mwinshi cyane gose kandi kaba kibitse kino kigega ca nuclear power plant ubumara bwinshi cyane bwo mu bwoko bwa nuclear rero kuba Urusiya rero ikaboneka ndetse ko ari cyo ikintu gikomeye cyane rwose Urusiya bumaze kugera ko kuba butanguye intambara muri Ukraine ndetse rero Urusiya bakaba bwamenyesheje ko butarota burekura kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant ndetse nyuma yaho Amerika isabye ko kino kigega abasirikare b'Urusiya bahama ndetse n'abasirikare ba Ukraine bagava ndetse n'umuryango mpuzamakungu ugasaba ko yaba Urusiya na Ukraine
Ukraine buhagarika ivyo kurwanira hano hari kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant ariko rero bikaboneka ko atana kimwe biriko biratanga kuko Uburusiya bwarase guhagarika intambara muri kano karere. Tugira nyene rero kuri kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant iboneka kuri ko ariho isoko ry'imigwano twamenyesha ko uno musi nyene rero Uburusiya bwongera cyabandi basirikare benshi ni nyuma yaho bonetse ko rero ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika bifise umugambi wo kwirukana abasirikare b'Uburusiya bari muri kino kigega ndetse aho rero Ukraine yari yabujijwe gutera hama misile ariko none musi Ukraine yasuye kongera gutera hama misile atari makeya ariko rero umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya umuvugizi w'ubushikanganje bwo kwivuna amasi bw'Uburusiya yamenyesheje ko ngo Uburusiya buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo bukingire kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant aho rero bakaba yamenyesheje ko bagiye kuhajana ama anti-missile system y'ubwoko butandukanye kugira ngo bakinge ko kino kigega kitozana ibyago ku isi ndetse akaba yamenyesheje ko bagiye kureka n'abahinga ba Watchdog ba Nations Unies kuza hano hari kino kigega kugira ngo barabe uko zifashe ni mu gihe Nations Unies yari yasavye ko kino kigega ngo coba kirahagaritswe iby'agateganyo ariko rero Uburusiya bukaba bwaravyanse ndetse bukabamenyesha ko Uburusiya butazokuraho abasirikare babwo uko byagenda kose ndetse bukamenyesha ko ngo kino kigega kizobandanya gitanga amatara ngo ariko rero ico bibaza ko Uburusiya bushobora gukora no gucira amatara ibihugu by'Uburayi ava muri kino kigega ndetse no gucira amatara kive mu mugwa mukuru wa Ukraine asanzwe na nyene ava muri kino kigega turabandanya nano kubera tukiri rero ku ntambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya boneka rero ko bibandanya bitera iyindi ntera aho rero boneka ndetse ko intambara ishobora kuva mu gihugu ca Ukraine ikadukira n'ibindi bihugu vya Buraya ndetse n'abantu benshi abategetsi benshi mu bihugu vya Buraya batanga kugira ubwoba boneka ko Uburusiya mu byo bumaze imisi biriko burakora Uburusiya buriko buregereza ibigwanisho bikomeye cyane gose ku mipaka yose bihana rubibe n'ibihugu vya Buraya nk'akarorero ni amasite y'imigwano ashika kuri 5 Uburusiya buherutse kugira amasite nayo akaba amwe yegereye ku gihugu ca Poland ndetse ayandi akaba yegereye ku ruhande rwa Bulgaria ayandi nayo akaba yegereye neza hafi y'igihugu ca Lithuania aho rero ibintu bihugu byose rero bisanzwe biri muri NATO biriwe bikaboneka ko Uburusiya buriko buritegura ndetse ahandi hajanywe amamisile yo mu bwoko ndetse bwa hypersonic missile ni urengera hafi y'uburengerazuba bwa Belarus binavyo rero bikaba bivuga ko igihe Uburusiya bwoshaka gutera zino misile muri Amerika ngo hano niho heza cyane gose abashobora gutera muri Amerika bakoresheje ndetse Amerika ikaba yahise igira itangazo biciye kuri Secretary of State wa Amerika avuga ko batewe umutima uhagaze n'ivyo Uburusiya buriko burakora avyo kwegereza amamisile hypersonic missile ku bihugu vya Buraya Uburusiya nabwo bukamenyesha ko ngo bugomba gukingira umutekano mbibe zabwo nguko byikenda kose kubera iyongerwa ry'abasirikare ba NATO mu karere rero ngo Uburusiya ntibugomba gusamara na gatoya ngo bugomba ko bwiteguye ibindi rero vyabaye kandi nuko indege za gisirikare za Belarus nazo ziriko zirasubiramo ivyo bita modified ziko zirasubiramo kugira ngo zishobore kuba zogira ubushobozi bwo gutera amamisile yo mu bwoko bw'umara bwa nucleaire ibi rero Perezida Lukashenko wa Belarus akaba yamenyesheje ko ngo indege za gisirikare za Belarus zigomba kuzosubirwamo zikaba zifise zikagira ubushobozi bwo gutera amamisile hypersonic missile ndetse n'amamisile nucleaire ibi rero bikaba byari bisa nuko byari kuri cyane kuko ikino gihugu ca Belarus kitari gifise ubushobozi bwo gutunga ibigwanisho vya nucleaire ariko rero bikaboneka ko Urusiya buriko burarenga ku masezerano yose mpuzamakungu bagiranye n'igihugu ca Amerika atuma nka kino gihugu ca Belarus kitagira buno bigwanisho vy'umara indege za Belarus zatanguye gusubirwamo ndetse rero Perezida Lukashenko karahise abamenyesha makuru uti ibi nari nabibabwiye ngo mwazamwe byo gufina ngo ariko rero turabona ko umutekano w'ibihugu vyacu ugiramiwe ngo tugomba kuba twiteguye igihe cyose ngo abanyamerika ngo baza ko bafise ngo anti-missile system akomeye ndetse ngo baza ko bafise n'indege za gisirikare ngo zikomeye ngo ariko rero mu gihe bodukora amajisho ngo ivyo byose ngo ntashobora kubakiza ngo misile yacu akomeye cyane gose aho yavuze ko ngo misile hypersonic missile Urusiya ufise ngo Amerika ngo nta bushobozi namwe ifise bwo kuyahagarika kugwa aho ari hose aboshaka kuyatera ku butaka bwa Amerika bikaba byamenyeshejwe na Perezida wa Belarus mu gihe ariko yashimagiza igikorwa kimaze imisi gikorwa cyo gusubira mu indege za Belarus zikaba zifise ubushobozi bwo gutera amamisile hypersonic missile ndetse n'amamisile umara ariko akaba atamenyesheje igitigire c'indege zasubirwemo ariko rero nk'uko vyerekanwa na satellite y'abanya Israel bikaba byarabonetse ko indege by'ukuri
za Belarusi zasubiyemwo bukaba zifise buno ubushobozi bwo kuba zotera ama misile ya nucleaire ndetse n'ama misile ya hypersonic missile. Turabandanya n'amakuru yacu. Ikindi rero cerekana ko intambara muri kino gihe ikomeye ishobora kwaduka ndetse igakomera cyane ku isi. Ibihugu byose by'Uburayi rero n'ibihugu bitakunda gushira imari nyinshi cyangwa amafaranga menshi mu by'intambara, biboneka ko biriko birashira mu amafaranga menshi cyane gose. Akaba ni nk'igihugu ca Canada kiza caragwije bije igisirikare nk'inshuro zitatu. Ibihugu byose by'Uburayi niburi kitagwije inshuro zitatu kaba cagwije inshuro zibiri. Biboneka ko amasosiyete akora ibigwanisho ubu ariko arashorerwa cyane gose, nk'akaroni nk'amasosiyete yo muri Amerika hariyo amasosiyete ariko arunguka cyane, ndetse n'amasosiyete yo mu Bwongereza ariko arakora ibigwanisho byinshi agurisha mu bihugu nka Canada ndetse na Poland na Bulgaria ndetse n'Ububirigi ubwazo ndetse n'Ubufaransa. Bakaba bariko bagura ibigwanisho byinshi, bikaboneka ko biteguriye intambara ishobora kwaduka hagati y'Uburayi ndetse n'abafashanya n'Uburayi. Ikindi gihugu rero biboneka ko kiriko kirakora ibishoboka byose mu ntambara naco ni igihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa rero ndetse bikavuga ko baba bariko bagira ngo amasezerano mu ibanga hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya kugira ngo bahangane n'ibihugu by'Uburayi ndetse n'igihugu c'Amerika, na cyane cyane ko igihugu c'Amerika biboneka ko kiriko kirasotora igihugu c'Ubushinwa. Uno munsi kandi rero igihugu c'Amerika cyangiriye kurungika ubwato bubiri bw'intambara bukaba buriko burazunguruka mu micungararo ya Taiwan. Aho rero bikaba Ubushinwa bwahise buvuga ko ari gusotorana kwa Amerika bukomeye cyane, ndetse Ubushinwa bukaba bwamishije ko butagiye kuvyihanganira ukubandanya gusotorwa n'igihugu c'Amerika. Igihugu c'Amerika cyavuze ko ibi ari ibintu bisanzwe kuba amato yabo y'intambara aciye ku butaka bwa Taiwan, ngo na cyane cyane ko bavyumvikanye n'igihugu ca Taiwan. Biboneka rero ko Amerika iri kwirerekana ko yashikiye igihugu ca Taiwan, ndetse abategetsi batandukanye b'Amerika bakaba bamaze imisi bagendera mu gihugu ca Taiwan nk'ubuheruka n'indelegation yowe n'uburamatari wa Georgia, ndetse inyuma yaho hakaba hari n'abandi bamenshi n'abashinga amateka bandi bari n'ubundi mu gihugu ca Taiwan. Igihugu ca Taiwan kimaze gusinya kontra y'imiliyoni 250 z'amadolari y'abanyamerika ku bigwanisho bishasha igihugu ca Taiwan kigiye kugura mu gihugu c'Amerika. Turabandanya nano makuru yacu. Amakuru akurikira rero ngo tugiye ku mugabane wa Afrika, tuve mu ntambara ziko ziravuga hari, ariko rero aya makuru nyene turahereye muri Tripoli mu gihugu ca Libya. Mu gihugu ca Libya naho nyene hasubiye kwaduka intambara ikaba ikomeye cyane gose mu Tripoli, aho rero kuva hirya y'ejo ibitero biriko biraba i Tripoli byaturutse impande zine zose z'umugwa mukuru Tripoli wa Libya. Tubuse ko Tripoli kuva aho Perezida Gaddafi akwira ku butegetsi ndatsakanyijwe furubi n'abanyamerika ndetse na NATO, muri kino gihugu hatigeze hasubira kwa mahoro. Ubu rero intambara ihari ni hagati y'ubutegetsi bubiri, ubutegetsi bwitwa ko bwemeye na Nations Unies ndetse n'ubutegetsi buvugwa ko ngo bwemewe ni n'amashinga amateka, ni abashikiranganje wa mbere babiri ba kino gihugu bose bagwandira ubutegetsi. Umushikiranganje wa mbere wa kino gihugu asanzwe yemewe ni n'amashinga amateka nako yemewe n'umuryango mpuzamakungu wa Nations Unies. Abdullahi Hamid akaba ariwe ayobora kino gihugu, ariko rero inama nshinga amateka mu mezi 3 aheze ikaba yatoye uwundi yitwa Fatih Bashir ko ariwe ngo yobora kino gihugu, mu gihe inama nshinga amateka yamenyesha ko manda ya Abdul Hamid ko yari yaheze, ariko rero uyu Abdul Hamid yanka kurekura ubutegetsi, akavuga ko azotanga ubutegetsi ku muntu azoba atowe n'abanyagihugu. Rero akaba hari byo rero amatora nayo mubize ko muri Libya yahagaze inshuro 3 zose, no bakaba hataraba amatora, ndetse bikaba bivugwa ko amatora ahagaze kubera umuhungu asigwa na Gaddafi yari yemerewe kwitoza, maze icyo gihe amatora bahita barahagarika, yari kuba mu mwaka nyene 2022. N'ubu akaba hataramenyeshwa amatora azobera mu gihugu ca Libya. Rero n'ubu imigwano iri kwirabandanya i Tripoli, aho rero abasirikare bashigikiye Abdullahi Hamid bariko bagwana n'abashigikiye Fatih Bashir kugira ngo bayibore kino gihugu. Rero abantu bamaze gupfira muri no migwano kugeza ubu bamaze gushika abantu 34, abandi bashika ngo 150 bakaba bamaze gukomereka, nk'uko ibiharuro by'ibanze by'ibiriko biraba muri ntambara biriko biravugwa, ndetse amazu atari make akaba amaze gusha, ndetse n'amazu ya leta akaba amaze guturirwa. Ubu rero intambara ikaba iri kwirabandanya, akaba ari amakuru tubandanya tubatohoreza. Tuve ngaho rero muri Ethiopia, nako tuve ngaha
muri Libya dusimbire mu gihugu ca Ethiopia mu gihugu ca Ethiopia naho nyene rero imigwano yasubiye kwaduka hagati ya leta ya Abiy Ahmed ndetse n'umuhari Tigray usanzwe kurwanira mu buraruko bwa kino gihugu. Tigray rero ku mugwa mukuru wa Tigray w'intara ya Tigray hakozwe ibitero bikomeye cyane gose n'ingabo ziyobowe za Abiy Ahmed, aho rero mu bitero vyakozwe n'indege za gisirikare bivuga ko ngo byaba zasambuye ahari hanyegeje ibigwanisho by'abasirikare by'abaroberi b'abanyatigray bonetse imyotsi myinshi cyane rwose ndetse amazu yatewe ko akaba yasambutse mwe biteye ubwoba rero akaba yakurikiwe n'amasase menshi yabereye muri kano karere aho abantu benshi bahunze ndetse bikaba bitaramenyekana by'ukuri ndetse bikaba byogorana kumenyesha ubu nyene ivyononekaye muri kino gitero canke babara abantu bapfiriye muri kino gitero. Ariko ikibonekeje nuko abantu kuko hari ku munsi nyene hari hasanzwe muri kino gisagara hari abantu benshi uruja n'uruza rw'abantu bari ruhari rero ibitero bikaba byakozwe ndetse kuva mu ndwize tubibutse ko intambara hajasuye kwaduka mu bice nka za Afar region ndetse na Amhara region, ahiboneka rero ko iyi mihari yose imigwi y'abaroberi ihanganye n'igisirikare ca Ethiopia ndetse umuryango mpuzamakungu twamenyesheje ko bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ingwano cyane cyane ko ubukene bwugarije abanyagihugu bo mu karere ka Tigray ndetse na Ethiopia yobowe na Abiy Ahmed ikaba yaranze ko imfashanyo zo kurizishika muri kano karere kubera ko imfashanyo zogenda zoba ibigwanisho bishiriwe bano bategetsi ba Tigray na cyane cyane ko bimaze kuboneka ko Amerika ndetse n'abandi bategetsi bo muri ONU bashigikiye uno muhari wa Tigray. Tubutse ko igituma leta ya Abiy Ahmed idashaka ko Nations Unies ibyivangamo nuko bavuga ko umukuru w'amagara abantu OMS avuka muri kano karere ka Tigray nawe akaba akorana hafi cyane gose n'umukuru wa Nations Unies ndetse akaba akorana hafi n'abanyamerika. Ariko rero akaba ari byo ibirego leta ya Abiy Ahmed imwagiriza akaba yarabihakanye ko atana hamwe asanye no mu hari Tigray ko atanawufasha. Ariko bikaba byagiye bivugwa mu nyamakuru byinshi ko uyu Theodore ariwe afasha bano bagwanye ba Tigray kuronka ibigwanisho na cyane cyane ko mwumva ko afise ubushobozi bukomeye cyane gose kuba ari bayoboye umuryango mpuzamakungu uharanira amagara y'abantu ku isi, akaba havuka rero no muri buno bwoko bw'abanya-Tigray. Uyu yagirizwa ko ari babafasha rero imigwano n'ubu irabandanya, tukaba tugiye kuzaturatohoreza uko biriko biragenda rero muri kano karere muri buno burere bwa Ethiopia ariko harabera imigwano. Akaba rero nungaha duciye turangiriza amakuru. Mwese mwakoze abayakurikiye tubutsa kwira sabone cyangwa subscribe mushikare kugira ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama mu byanyu mu Rwanda.